abantu bose iyo bavanye baba bafise ibintu bapfa birumvikana kandi ivyo bintu bapfa ntibica bihera mu mwaka umwe. Rero club y'abagumyabanga uno munsi kandi sindiko ndabeshe zogenda ubabaza ngira ni nayo club jewe nka president w'intatana harimo na president wabo n'abandi bajeje ibikorwa muri bo niho ngira hari abantu benshi twaba twumvikana ku butandi ma club kandi hasindiko ndakubesha twama tuvugana hariho n'ikintu twama tugira tentative yo gukorera hamwe. Urumva y'abantu bataguye kwimvira gukorera hamwe nukuvuga yuko batumira ngaha tukicarana tugakorana. Bo twarateguye concert twise all in one nukuvuga twashatse gusigura ama culture yose yo muri East Africa muri club intatana. Okay. Twabyara dutwaye umwanya udasanzwe wo kubitegura mugabo twarashoye gutegura ikinyarwanda kiratambwa nabo muri club wacu. Turategura ikiganda kiratambwa nabo muri club wacu. Turategura igitanzania igisudani no muri Kenya ibihugu byose byo muri East Africa turabikoraniriza muri club imwe. Kandi si ibintu twavuze mu majambo gusa mwarabibonye muri concert twarabikoze ukuntu byaragenze neza cyane. Ufite twari turindira ama critique y'abantu bavuye muri ivyo bihugu twumve ko batubwira ati ivyo biriko matamba si ivy'iwacu ariko turiko turabitamba warabona yuko abari ngaho bavuye muri ivyo bihugu bose baca bahaguruka bisigura ngo bari babonye yuko ivyo two turagira ari ivy'iwabo. Aho abakongomani bo barahagurutse baraja no kuri scene baraterera amafaranga tuko turatambira ikongomani ciwabo bisigura yuko twa feedback. Salut guys, muraho murakomeye. J'espère yuko meze neza muguwe neza mushimana ko nazo dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro abandi kumwe na Aster arongoye umugwi Club Culturel Natana niko yitwa ndibana. Ego sijambere dukoranye sauf ko ari ryambere aje muri studio. Ego twarigeze gukorana bariko barategura concert all in one yabereye muri arena haraheze igihe tubasanze bariko baragirira ama repetition uno musiroro yaje kugira ngo dushobore kuganira gatoya. Urashaka kuturamukiriza abatwumviriza? Ndabaramukije nkuko yabivuze nitwa Aster nkaba ndongoye Club Culturel Natana. Okay, murakoze cyane mumeze neza? Nukuri turashimura urabona ko turi no kwa Mungu twavuye gusenga mu Imana yaduhezagiye. Okay, mwabyumvise ngira ngo ntikizoca ko kwa Mungu gusa tubikoze ari kwa Mungu hama twifuriza umwaka mushasha ngira ngo niho tukibonana kuva umwaka utanguye kandi turacari no mu kwa mbere twayirukararane pasa n'ibyo umwaka mwiza namwe. Ego twese so tumaze iminsi dukorana n'abarongoye imigwi n'abantu bari mu migwi y'akaranga ndangakaranga. Ego imigwi ndangakaranga ngaha mu gihugu cacu abatari bake tumaze gukorana na benshi uno munsi. Donc hariho competition y'ingoma iheruka kuba niyo nabemereye ko tuzandarondera abo mu migwi itandukanye kugira ngo dushobore kuganira. Inatana ziri n'umugwi umwe mu migwi yitabiriye iryo higanwa ry'ingoma riheruka kuba. Donc nashaka ndamubaze uko byagenze ko yabibonye. Bo urakoze cyane kuri ico kibazo. Competition y'ingoma yarabaye ko yagenze mwaravyumvise classement yarabaye. Ni hari nibiza inyuma ya competition aho abantu benshi usanga badashima ikibanza barose ugasanga ko ari dogera jury bivanye kumbure n'ingene bo bari bibaza ko byari kugenda ukuntu witeguye ukavuga ati ngira ngo nzoba wa mbere cyangwa nzoba wa kabiri ugasanga rero jury yo ibibonye ukundi ni guhaye ca kibanza wo wari wiyumvira imyidogo ikava ngaha mugabo nuko iyo myidogo umengo iba imyaka yose. Aho rero abantu bidoga imyaka yose urahebuka avuga ati eske jury yoyo ubwo ntagahaze karimo. Aho rero hajya avuga ati nta mungo buri sato ibidahizwe abantu imigwi si kwidoga gusa kumbure iyo myidogo yabo tuhava dusanga ifise ishingiro ugasanga rero jury kumbure nayo nyene ntivyitwaramo neza nkuko yateza kuvyitwaramo. Kandi ibigaragara nuko igituma jury yoba itavyitwaramo neza imvo ni nyinshi. Ugamena mbere jury ahandi ko mvuga competition ibera ngahi Bujumbura. Jury bigizwe n'abantu ngahi Bujumbura. Abo bantu nabo bitwa ko nabo bafise imigwi
bakuriyemo bavugirijemo canke ndetse n'ubu bagikoreramo bisigura ko bashize jewe muri jiri nk'abafise umugwi kanaka birumvikana ko biraza kungora kugira simpengame ariko hari abavuga yuko bashiramo n'abantu usanga batabaye mu bintu by'ingoma bakavuga bati twe twavugije ingoma imyaka myinshi ariko ugasanga n'ubonye muri juri ni ryambere umubonye mu bisanzwe nibaza ko abo ego muri mu migwi itandukanye mugabo abatimba murazi nanye ndibaza nimiburi abantu navuga ko bari kompeto babishoboye babyitabirira bagirane nibaza ko muzi nanye naho umuntu aba muri mu migwi imwe iyo rero uziye ubona umuntu mushasha urumva no kuvuga yuko haba harimo uwundi muntu mushasha biba ari ivyo canke no kubera gusa bashobora kuba bakuriye mu migwi iri nko hagati yo mu gihugu ntimubamenye ubusanzwe kuba waravugije ingoma canke uzi ivy'ingoma ntibikwiye kugira ngo ube woja muri jiri uko jiri birasaba akarangamutima k'umuntu wonyine akavuga ati jewe uko bizagenda kose ndaza ico bita integrity sinza guhengamira umugwi ngo nuko rero kuba batavugije ingoma sico gituma bahengama canke sico gituma abantu bidoga ahubwo ikintu je mbona nuko gutora umuntu ngo nuko yavugije ingoma gusa ntibikwiye gukura mutora hama akavuga ati je ndaza guhengamira hariya none hari ikibazo ahubwo nuko baba bakwiye gutora abantu ubwa mbere na mbere batari ngahi Bujumbura jiri y'Ibujumbura ikabikozwe n'abantu bavuye ruguru bavuye mu migwi ya ruguru bakaza kugira jiri y'Ibujumbura kuko bobo kumbure nta nkunzi imigwi yose y'Ibujumbura boyibona cyo kimwe kuruta aho botora bo ngahe Bujumbura avuga ati ujya mugwi urimo umuneve wanje ujya mugwi urimo abantu twama tuvuzanya ingoma urumva bitabigorana ico ni cambere iyo ni nyishu ndiko nda propose kugira ngo iyo myidogo turabe ko yogabanuka canke ihere ica kabiri nuko batotora gusa ngo nuko ari wa ruguru canke ngo yaravugije n'ingoma hajya nkuko rayivuze jiri y'ingoma canke y'ibindi bintu sico kimwe nka jiri ya football aho umusifuzi asifura match iheze ntirirwa aravuga ngo hatsinze aba navyo aravuga kubera birabiboneka mugabo ibi by'ingoma ibi bya jiri birasaba akaranga ku mutima ku muntu ari muri jiri akaba ari umuntu ari integre kandi bikaba bizwi kari umuntu ari integre nibatora umuntu gusa ngo nuko ngo ngari muri ngo yavugije ingoma ngo nuko ngo ari narabibonye ivyo ntibikwiye kugira n'umuntu bamenye ko yo bari integre borabiki abantu bakuze ubona abantu bose turababona atwa bimwe bitati ujya muntu n'umushinga nawe ujya muntu n'imvuga kuri barahari mugabo gutora umuntu ngo nuko ari narabibonye ngo nuko yavugije ingoma kera ntibikwiye bakwiye gutora umuntu bakavuga ati uyu muntu turazi neza yuko ataza guhengama turazi yuko aza kuvuga icyo yabonye ntagenda muri jiri kuko hariho n'abaja muri jiri kumbure bazi ivyo baza kugira baramaze kubitegura okay no kuvuga yuko iyo bavuga ngo haburana babiri hagatsindwa donc umbwiye yuko nkuko nibindi vyama biriko biragenda mu mwaka weze baridoze undi mwaka baridoga n'undi myaka urumva vyama no kuvuga yuko kuva iyi competition y'ingoma sinosubiramo ngo vyatanguye ryane n'iki turamaze kubiganira ko nabandi bose kuva bitanguye nta na rimwe birigera bibaho ngo bavuge bati uyu mwaka basi twatsinzwe donc naho natsinzwe nani ndabibona vraiment byabaye kuri ngira uwo mwaka no wibagiye mugabo ntawo mbona aho jiri ikora ukabantu bakakoma amashi bose ati ni gake ego nivyo abantu barashaka no kwidogera jiri kandi itahengamye kubera byavine navuga ati urumva niko maparti abiri abagiye muri competition arashaka kwidoga avuga ati yari yibaza ngo aza kuba wa mbere cyangwa kabiri agasanga siko bigenze ahana nawe nyene aridoga ugasanga ntivyavuye no kuri jiri mugabo ni ku ruhande rwa jiri nabo aho bama bagwidogera cyane hanyuma ku kintu cerekeranye nuko urumva tuvuze yuko nko mu rukino rw'umupira w'amaguru canke basket canke cyaba hari amategeko urukino rwose rugizwe n'amategeko none nta kuntu hobaho amategeko
ni ikintu cerekeranye n'itegeko rigenga ingoma bakavuga bati donc tuzoraba ibi nibi kujya bavuga ati ni minota iminota yo rumva ibihari nayo nyene bati ni umuntu yagira iki kintu bazaba muhagaritse bazaba mukuyamara ntibiba mu bisanzwe amategeko arahari naho nyene imbere ya competition arabwira ati ni murenze iminota 10 muza kuronka amanota 10 nimwakurikiza umwanya kuri entre muza kuronka amanota 10 bivanye n'ingene mwagize mugo muraza kurushana kwa mwese ntimigera cyo kimwe kuri teni barabaha amanota muri ko murakorerako ku rukino muza gukina barabaha amanota byose bikaba rero ahantu bidogera bavuga ati none ujya mugwi warushirije hehe ujya voilà impuzu mwama mwambaye kwa kundi nyene jesi ni nk'ibintu byerekeranye n'ingoma n'amabara y'igihugu ni kwa kundi nyene barabi biki abari gihe bahimo uzanye nk'impuzu zishaje abundi yazanye utumesuye canke dushasha hariho n'abarenza ko ibindi bitako biga byose barabiraba bakabaha amanota atwa mu by'inyambaro canke kuri kubariza umwanya usanga mwese musana banganye mugabo rero ayo mategeko ahanini ugiye kuraba na jury usanga itayakurikiza cyane aho usanga n'abantu usanga barengeje n'umwanya ugasanga bafite ibanza byiza cyane nukimva none kubera umaze gutakaza amanota 10 y'umwanya kugira uze kuronka ikibanza cya mbere cya kabiri uba wakoze cyane biba byagaragaye yuko ibindi bintu warushije abandi inkino dukina mu ngoma usanga zishaka gusa ku buryo umuntu atakaje amanota ngaha biza kumugora haba hariho place uwundi muntu yatekereza kuca duga yego kabisa yego okay mugabo urumva nko dufatiye ko mu makommentaire nagenda araba mu biganiro twakoze mu ntuze hari abantu bavuga bati gute umuntu yoshobora kuba bamwe ibintu hama yaduka ruguru bigaca biba bya bindi nyene agaca aronka ca kibanza agaca ku rwego rw'igihugu bigaca bigenduka mwumva none abo baduga abo baba bari muri jury ngahi mu gisagara ca Bujumbura nibo baca baja no muri jury national donc igihugu cyose iyi jury nimba ntihenze bari bagize jury y'Ubujumbura nimba ntihenze umengo nibo bari bagize na jury y'Igiteka mugabo sindi ko je ndavuga ngo jury yaribiye abantu canke byagenze gute mugabo ni imyidogo n'amatwumva ku mwaka rero hajya bavuga ati ngo uvumwa na benshi ugatenda ugatota none jury yamayidogerwa imyaka yose ntibihindurwa jury ntiyamari yayindi mugabo kumbure ikora kwa kundi nyene itogwa na babandi nyene donc iyo jury yamayidogerwa imyaka yose nayo nyene bikwiye kuvuga ati none hari hagahaze byaje byose nshobora kuba mbaza ibintu ntazi kubera ntabyo ndimwo mugabo yapamoye none yuko bokora basi mwebwe mukitorera jury ntibibaho haje umuntu ntashobora kwitora abanyamigwi bakabayicarika ntibikunda nico kintu mbona uko badashaka kudupresenta jury ucume hacabaho ibyo gubakoromba namaze kumenya yuko uzo buri muri jury ndiyamuhaye yuko nza kukubwira ati uragira gutya nzogera gutya urumva ntibashaka ico coco ntibo presenta jury abantu zenya ho cabamo fuite basi mu batora jury yapamoye yuko mwo kwitorera bazoza baratora jury ntibishoboka abatora jury ego donc uruvuga uti abatora jury peut-être vyamari vya bindi nyene baraba ni babandi nyene batora jury mukagira nk'inama bakabakoranya kwera ndibuka yuko mu duheruka gukorana arongoye umugwi wakayazwe yatubwiye ati hari ukuntu deja competition dutangura kwitegura hakiri kare kubera birafata umwanya ibiki ati hanyuma bagacaza gusohora amategeko azogengwa ubu iyo competition yo mu mwaka iryo higanwa hasigaye nk'indwi zibiri canke indwi imwe ukaza wumva ngo bahinduye nk'umwanya ati deja ubu uyo mwanya biba bigeze ko turuhuka ukaje usanga ati ivyo bintu biradugora nk'ubu baciye bakora ko minota 5 ati minota 5 waramaze kwitegura ni myinshi namwe bishobora kuba byarabashikiye cyane ico kintu caradushikiye ahubwo nanje nashaka kugaruka kako biragaragara yuko iyi ndwi bita ngo semaine d'Itambour yahariwe ingoma ititaweho cyane na gatoya uti gute ugame na mbere nkuko bivuze barazana competition umuntu nayitegura mu ndwi imwe ayitegura amezi menshi avant akitegura aho ati iminota niyi twibaze ko atahinduye ibi byose nuko mugabo mu ndu ya nyuma niho baduhamagaye
badupresenta amategeko agenga urukino rw'ingoma batubwira ngo iminota ni 15 twese twari twahejeje gupanga urukino 10 bayikuye kuri 15 bayishira ku 10 batubwira ingoma ziba zingana gutya. Donc urabona yuko umenga umwitwarariko yo competition si mwishi, umengo ni bashiramwe inguvu no kwikura wovuga uti umengo ni juste iyo somene ibe uko bizagenda kose kazima raporo zirandikwa ko somene yatambura yaheze. Aho ni kuri kote imwe, ku yindi kote meme n'umunsi wa competition urabona yuko iyo somene ari kugira bije mu mpapuro kuko nta si evenement iba ihamagariwa abantu bose, si evenement imenyekanishwa kumbonesha kure canke mu nyamakuru nk'ibi by'iwanyu nta mwege ngira ntangera sinzigene mu bimenya kuko iri kiraba nta bantu baba hari nta public biha. Iyo competition y'ingoma cyari kuba ari ikintu gikome, iyo somene cyari kuba ari ikintu gikome cyane kirimo ngira ngo yo bari evenement ya mbere ngaha mu Burundi, kubera mu Burundi ubundi ingoma niyo nibaza ko ariyo iserukira bavuze ingoma ni cyo kintu ngira ngo nico giserukira akaranga igihugu cyose kwa nibuka niba ntihenze ikisenda ise sinarigeze kubona ahantu menga handitse ko bashaka kuzokubaka ingoma nini kuri airport. Yego nibaza yuko bamaze kwiyumvira gukora ico kintu nuko ari ikintu gikomeye cyane mu gihugu cyacu, ari cyo kintu kuko nabagiye guserukira igihugu bavuga ingoma yaranga umwami n'ibiki byo byose. None basi wobona ico wosaba kugira ngo ico kintu kiza kiritabwaho cyane baze baragerageza kutumirira abantu baje kwakira ngira ngo ubundi abantu bari ngaho ari benshi cyane, wowe utazanye abakunzi bawe ujya kazana abakunzi biwe ubundi ngira ngo hobayeho equilibre abantu bakaza bakabona bati antuka vraiment aba bantu nibo bagize oya nibagire iyo evenement ibe evenement nyene y'ukuri ibe mediatize abantu baze. None gute somene yatambura competition yatambura ishobora kubirimwa abantu barutwa n'abantu baza ngira ngo club ntatanagize igiteramo ntivyumvikana. Ikintu nk'ico c'ingoma gikomeye cyane twese twemera gishobora kutamenyekana aho mugihe ateje dufite competition gute bimenya abantu mu maclub bimenya nabakaca babwira abagenzi babo ariko abantu bandi bakunda ingoma batari babibayemo mu karanga nibo babimenya bo ibaza ko ari byo ibintu natanguye kubimenyana ne pasi nangwe gukorera muri ibi bavuga yuko ziriko zirabera sinenze ko haba iyo competition. Bon nibaza yuko niba hari ikintu woshobora kuvuga ko kuri iki kindi cyanyuma no banibagiye petite wokivuga kugira ngo tuce tugenda kuri club y'wanyu gatoya. Ico no vuga ni kuyibutsa tuvuga duti jiri ya mayidoge gunyaka yose barabe rero bumvirize ivyumviro tubaha inyuma ya competition guko ibi tuvuga miso si competition ze turayivuga twama tubivuga murabe ingene competition yo jiri yo subigwamwo yo rabe ingene itogwa abayijamwo aho bavuye kugira ngo imyidogo igabanuke hamwe n'iki cyo kumediatiza ino evenement ikaba evenement ikomeye cyane abantu igihugu cyose ikamenya yuko habaye evenement kandi bakaza no kubiraba hama bagahana agaciro ntiduhe agaciro gusa ingoma duha agaciro n'uvuza ingoma. Nibaza yuko ari gaho nyene aho kuri ico kibazo kindi nagira nce ndakubaza gatoya baravuga yuko ubuheruka baravuga yuko n'amahera ati na 5000 basi na ya bus ntayo bashobora kuba hano kuvuga yuko atakintu mu gihugu bashobora kuba bavuga bati iki kintu vraiment kigenewe abatimbo barushe bitanze nk'uburafa pase hari mwakoreye mu mvura hajya anye nta hari hateguwe bati n'ibintu vraiment urumva baba batuneglige ngira ngo niko no bivuga nukuningira niko twovuga guko kutimvira n'ikibanza ivyo ntibiza kuberamwo mu bikaba mu mvura kuko mu gutegura competition biradutwara amafaranga menshi ntibiyumvire ko twari dukeneye kuyasubizaho mbega aho watsinze watsinze basaga bati narateguye naraguze amateni mashasha naraguze ingoma zishasha ni nabo wa mbere ndaza gusubizaho nakuye ugasanga ntibikunda nta kintu na kimwe urumva umuntu yunguka ko ikintu ne mu bijamo ubwa mbere tubijamo kuko tubikunda tutegeye twumva nyene tutegeza kubikora ubwa kabiri murazi ko dutwagwa muri ministère ya jeunesse na culture urumva tutegeza ku ntitwababagara riti mu muvyeyi wacu atubwiye kuza
ntitworeka kuza. Uwititabiriye none iyo higanwa hariho ibihano ahabwa, hari ashoboye kuvuga ati je nta buryo nanonse canke nta haki yo kubitegura, hari ikibazo bitera? Oya, nta bibazo bitera directement, mugabo urumva biba biboneka yuko umengo ntubaho, umengo nta mugufise, umengo nta mugwa batamburinera ufise, kuko niwo munsi wo kwerekana ahabongera wo kumenya n'imigwi ihari. Rero wowe nawe utiyandikishije ucumenga ntubaho. Hari wari yasavye ati n'abategetsi bose boza bakadushigikira n'imiburiburi tukaronka n'umunsi umwe basi n'umurongo w'igihugu, donc n'umukuru w'igihugu akahashika uwo munsi. Musanze iyo yari evenement ahubwo yateza guhuriramwo abategetsi bose, abanyagihugu bose, ikaba ikintu gikomeye. Ibaze turagira competition atana sonorisation hari, turagira competition atani hema rihari, bigaragara ko iyo evenement irafashwe nabi cyane n'ukuri. Irafashwe nabi kuko turabona izindi evenement zisanzwe dutegura twege nyene ziruta iyo event. Kugira ngo ikindi kintu nagomba kubaza, none kugira ngo ivyo bintu byose bishoboke, baravuga yuko abantu murongoye abantu muri mu migwi ndagakaranga mwama mufise ibintu mupfa kenshi, murafise donc abandi bantu dufate nk'abantu bo mu ndirimbo zisanzwe profane barafise basomona kubera ko mudafite n'amafederation, bandi barafise nka Amicale des Musiciens Rome, nka federation. Kuko mutogira federation baravuga ati hari abatoshobora guhura babivanye no ko batumvikana, badashobora kwicarana, badashobora kugirana. Kubera ko ivyo bintu byose bitokorwa kugira ngo murengere ivyo mupfa, hanyuma mushobore kwicarana, hanyuma murabe ko donc mugerageza guteza imbere ivyo bintu byose bishoboke. Ico kintu cyo kuja hamwe musanzwe harabayeho ikintu novuga mu gifaransa conflit de génération, aho abari muri génération yiwacu n'abakera tudahuriza ukuntu ingoma zovuga, ingoma zo kwevuriwa, aho twe tuvuga duti ingoma nyabuna ntitutegeza guma tuzivugiriza, ditegeza kugira ico zidufashije mu bijanye n'uburyo. Abandi ingoma kirazira kuzicisha amahera, urumva mugabo kiyumvira none tutazicisha amahera zangoma tuzozigura hehe, ya migwebero tuzogira ibintu vyiza gute? Rero ico nico kibazo uno musi nibaza kwihari hagati y'abakera n'abubu. Mugabo abubu twarumvikanye, tumaze igihe tugira amatentative yo kugira iyo federation, mugabo ntibirakunda. Mugabo ibintu iyo byamaze gutangura hajya biratebe gakunda, rero bizoteba bikunde. Mugabo uzosanga iyo federation yakozwe na generation y'ubu, usanga iya kera ntibarimo, kuko nitwaza kubikorera hamwe tutavyumva kumwe ntibizorama. Rero uzosanga twayigize twebwe nka generation shasha, hama abandi bazokwiyentegra, kuko nta novuga ati nta bundi buhinga niyo duteza kuja. Ingoma ziri muri patrimoine ya UNESCO, kandi ikintu tuba duse muri patrimoine ya UNESCO kitariko kirabeshaho igihugu n'abagikora n'uruhombo muba muko murahomba. Aho nyene mu gihe ni mu mugwi w'abatimbo, mugabo urumva imigwi ndagakaranga ntigizwe n'abatimbo gusa, harimo abatamvye, harimo iki, naho muri yumvira ko muzokwicarana mukagira ikintu muhuriyeko, mugategura nk'ama nibaza yuko mugategura nka concert ushobora guhuza bose, tureke nka bijya dufate nk'umukozi wateguwe na club imwe, mukavuga muti iyo federation par exemple ihuriyemo imigwi yose, hanyuma turateguye ibiteramo igiteramo gitandukanye gihuza abantu bamigwi yose atanumwe akumiriwe, atawisonta ko ari carte canke erega byaratanguye. None uravye nk'umukozo uri mu club imwe, oya mvuga mugabo bateguwe na club mugabo urumva nuko nyere bitango ni ciyumviro ca club imwe, mugabo abandi iyo club yabahamagaye bakashobora kuza, nuko nyene urunani rutangura. Hama iyo migwi musaza ntituzogira ngo federation y'imigwi y'ingoma, ni federation y'imigwi culturelle, kuko umugwi uri sanse kubufise abatamba n'abavuza ingoma. Rero twacha tugira federation y'ingoma gusa, tuzogira ahubwo federation y'imigwi y'ama club culturelle. ngiriye ko nduturagaza nibaza ko ataco uhava ugira baravuga yuko nk'ubu nkamwebwe nk'akarorero mudashobora kwicarana
babita abagumyabanga biba ari ibyo ko kubera mufise ibintu byinshi mupfa mugize ntavyonzi birashoboka yuko nko mwoja mu mugwi umwe mukahurira hamwe mugashobora gukora ikindi canke nk'abandi bose bagiye baravana biyonkora ku bandi. Abantu bose iyo bavanye baba bafise ibintu bapfa birumvikana kandi ivyo bintu bapfa ntibica bihera mu mwaka umwe. Rero club y'abagumyabanga uno munsi kandi sindiko ndabeshe zogenda ubabaza ngira ni nayo club jewe nka president w'intatana harimo na president wabo n'abandi bajeje ibikorwa muri bo niho ngira hari abantu benshi twaba twumvikana ku rutandi ma club kandi hasindiko ndakubesha twama tuvugana hariho n'ikintu twama tugira tentative yo gukorera hamwe urumva y'abantu bataguye kwimvira gukorera hamwe nukuvuga yuko batumira ngaha tukicarana tugakorana hago watevye hago uradutumira nyene tukubwira abantu ko ivyo bintu baguma biyumvira ngo twapfuye ngo iracahari tubereke ko tubabwire ko vyaheze tubabwire turi kumwe ko vyaheze guko ntabi kihari nzobikora vuba hashoboka nizera neza yuko niyo iyi message bon akakanu iyi video ni bayibona ngira ngo urongoye abagumyabanga tuzokwicarana bon reka tuve kuri ivyo vyerekeranye n'abatimbo gusa n'ivy'ingoma tuje kuri club yiwanyu naho mwarateguye concert yabaye mu minsi iheze kuva ibaye nitwigeze dusubira kubonana ya all in one yahuza donc mwari mu twabonye mu intambo zitandukanye uko mwari mwabitwemereye mwebwe uko feedback ko mwari mwiteze byagenze ko mwari muvyiteze concert yagenze neza byagenze gute bo twarateguye concert twise all in one no kuvuga twashatse gusigura ama culture yose yo muri East Africa muri club intatana byaradutwaye umwanya udasanzwe wo kubitegura mugabo twarashoboye gutegura ikinyarwanda kiratambwa nabo muri club iwacu turategura ikiganda kiratambwa nabo muri club iwacu turategura igitanzania igisudani no muri Kenya ibihugu byose byo muri East Africa turabikoraniriza muri club imwe kandi si ibintu twavuze mu majambo gusa mwarabibonye muri concert twarabikoze ukuntu byaragenze neza cyane ufite twari turindira ama critique y'abantu bavuye muri ivyo bihugu twumve yuko batubwira ati ivyo niko matamba si ivy'iwacu ariko turiko turabitamba warabona yuko abari ngaho bavuye muri ivyo bihugu bose baca bahaguruka bisigura ngo bari babonye yuko ivyo turagira ari ivy'iwabo aho abakongomani bo barahagurutse baraja no kuri scene baraterera amafaranga tuko turatambiye ikongomani ciwabo bisigura yuko twa feedback ni nziza cyane ahubwo badusabye yuko ari ikintu two turayaga tutaratangura igane bambye ati mbega ni mushaho uja kubigira mu bindi bihugu hariho n'abantu babitubwiye ati uyu mwaka mubigize mu Burundi undi mwaka muje muri Kenya undi mu Rwanda turavuga ati ivyo bintu ico cyumviro mudohe ni ciza ariko urumva uko bigoye bisaba uburyo bwishi ariko turizeye ko tuzoronka abantu badufasha donc muri yumvira yuko nko mu myaka iza bizogenda biraza canke mukagiranira nka basi novuga gute ama branche amashami nk'abakongomani nk'umunsi umwe bakinjira muri club intatana canke abaganda birashoboka bari ngaha bimaze kuba bihuza intambo zitandukanye ubundi nibaza yuko mwakira abarundi imigwindangakaranga ngira bakira abarundi ego mugabo n'umuntu umwetranje ntimushaka kumwankira okay nanje nako ndabaza nko murashobora kuba mufite nk'intatana muri Kenya pas forcément dire yuko ari aba intatana zavuye ngazi kaca gushinga donc mukagira ama branche mukavugana muti turafise abakongomani bari muri Congo canke abanyarwanda bari mu Rwanda bitwa intatana ico n'icyumviro mpaye Okay, murakoze cyane. Hariyo nene ikindi gitaramo muri ko muratego kijya gitaramo all in one byari ibintu biryoshye cyane niho n'indi frame byari bimeze neza mugabo byari bizimvye byabereye deja n'ahantu hazimvye urumva kubera yuko yari concert VIP nibaza ndibuka neza muko muravuga ati n'abantu simaka misi yose twama dukora ibintu biri ngaho ifoko haba harimo ibintu biri VIP ibintu vy'akaranga sepa kuvuga ko bitashobora kuba mu bantu bari VIP no kuvuga yuko muri arena harazimvye d'abord amaprix ntari sama prix normal kwinjira byari bizimvye hari ikindi kintu none muri ko murategurira nk'abantu bataronse uburyo bwo kuza muri iyo concert ubwo duheruka gukora iganiro nari nakubwiye ati twege ubu dushaka gukorera imice itatu y'abanyagihugu hariho imice wari umuce wa mbere witwa kuri hejuru wa wundi ugize utoza kuraba concert ariho hose
ubu nawe niwe duheruka gukorera muri arena mugabo turavuga duti hari undi muce uri hagati w'abantu basanzwe babaye abo nabo rero ntitwabibagiye ko tubategura concert muri IFB muri CCF aho mbere ko tubona ari benshi iyo concert twahisemo kuyikora iminsi ibiri tuzekora ku wa gatanu no ku wa gatandatu kubera twikoze umunsi umwe ntiboronka aho bicara ntibo kwigwa amatike yo baherera ko nico tuma twaje tuvuga duti reka tugire iminsi ibiri kwa gatanu no kwa gatandatu itariki imwe n'itariki zibiri zo kwa gatatu musubiramo vya bindi nyene none ibiba vyabaye kwa gatanu utazoba yaje kwa gatanu azobibona kwa gatandatu canke muzogira bishasha umuntu arashobora kuza iyo misi yose twashatse kugira ngo watarose ingana za kwa gatanu wabuze ingene yinjira kwa gatanu kwa gatandatu nawaze tugira ibi presque concert imwe uretse ko dushaka kumodifia ibintu bikeya dushaka guhindura utuntu dukeya mugabo dushaka ko atabo turenganya waje kwa gatanu n'waje kwa gatandatu bose baryoherwa cyo kimwe. Okay. No kuvuga yuko muri ko murabitegura kwa mbere nuko igenekerezo ya mbere ni ya kabiri ntwarane. Yego. Tuba turayitegura iyo concert igeze kure. Si concert ya all in one ni concert ya y'ikirundi gusa. Yazo bari kirundi gusa ijya concert ya all in one ni concert twifuza ko twama tugira ku mwaka none wumva babandi nyene bamwe badafite uburyo bwo kuzoza muri VIP kugira ngo bashobore kubona nabo bazobona gute izo ntabwo all in one kuno muri mushoboye kugira ngo uko jewe naronse opportunity yo kubibona kugira no mundi muntu ashobora kubibona iyo inba edition ya mbere twayigiriye muri ahantu muri VIP edition ya kabiri turashaka guca twigirira handi haza abantu bose nibyo mutegura kuzakora uko canke yego niko tubitegura kabisa tuzoza turaguza edition azoza araza yego kandi all in one ntizokwama intatana ntizizokwamaze unye ntimuri limite gusa kuri ku ntambo z'ikirundi kubera twege intambo z'ikirundi twaraziciye hirya no hino intara kama zose z'u Burundi twarakuye intambo zose z'ikirundi twarazikoranije mu ntatana rero urazi yuko umuntu avuga ati umuntu n'umuntu atigera basatisfait umuntu ati ubu rero twashihisemo kwagura tuje muri East Africa bona yuko East Africa witwagwa n'umukuru w'igihugu cacu urumva iyo integration twege duteza kuyikora au niveau ya culture naho tubizane mu natana hari n'undi muce rero ntakubwiye bo hasi cyane babandi badashobora no gushika aho ibiteramo biko birabera babandi batigera baronkana n'akaryo na gatoya ko kuja aho mu biteramo by'ikirundi canke ibyo byose ni ya mico usanga igizwe n'aba déplacer impunzi canke ahantu barerera abana canke imfuvyi canke mu abagendana ubumuga abo rero nabo nyene turifuza kubashikira bobo ntitubahamagara ahubwo tweho bo tuzobasanga iyo bari mutegura kuzobikora ryari turamaze kubigira kare none ko mudatwara mutavuga nk'uko nyene wakora bivuga mukabigirira publicité kugira nyene kugira n'abandi babone yuko atari bo bonyene babashigikire nk'abandi bantu babimenye ico gihe twari dushigikiwe n'umugambi wa Pasaki sinzi ko muzi ubicishije muri projet yabo bari bisendatira nanje twaragiye Igitega ahantu bita muri centre Rumuri Gitega aho hari abantu babona batumva hari nabumva batabona ibaze guza gukorera igiteramo abantu iyo atakintu umwe atabona none utabona muca mu mukoreri ubutabona rumva nanatu yumva ko mutamba muca muvyina ni dutamba gusa twe dutamba twe turavyina no kuvuga duteza kumuryohera yumve aryoherwe hama wa wundi nawe abona atari karumvye twe turavuga nawe mu ntambo aryoherwe kandi nuko vyagenze bararyohewe rero tuifuza nitwaronka n'abandi abo twofashanya yuko twoja no mu bindi bisata tukaja nko mu makambi y'impunzi turifuza nko kuja nko imuyinga hariya mu makambi y'impunzi y'ibwagiriza nabo abo bantu iyo mice irarenganywa cyane na tuyishikire nabo
tubanezereze. Numva none yaba mwari mufite ya federation ko ndavuga ko mukorera hamwe mwese hanyuma mukagira rimwe ntimugende muri mwenyene. So nibaza yuko abazokwifuza kubafasha, donc ni ibintu mutegura kuzokora ku mwaka ku mezi hasabwe iki kugira ngo ivyo kuja mu makambi canke ku bantu naho wohera nko ngaha mu Burundi twari twifuza ko tubikora ku mwaka mugabo si icemezo ntanze kuko bivana n'abapartenere turose dufashanya ivyo bintu kuko birazimvye, si ibintu d'abord ugiye kurihisha kandi n'ibintu ubasangayo ntubanababwira ngo bagusanga aho uri, ubasangayo nukuba ukoresha uburyo inshuro nyinshi. Birumvikana. Imbere yuko turangiza iki kiganiro cacu uri kuragerageza kuraba muri club yiwanyu harimo abantu bakuze bariko barakura, il est vrai na yindi migwi hari abantu bavuga bati donc harimo abana bazogenda barakura tugenda bavuga ngo ubwatsi burashabuka bisubundi. Ego minsi yose ni muzokwama muri disponible, muzoba ba papa, muzoba harimo aba mama, harimo abaja hanze, harimo iki kugira ngo club yanyu ntizohava izimanga na burundu. Mwiyumvira ko muzobigenza gute, mubikora gute? Club intatana yaravutse ariko ntizopfa. Abayigize bazopfa bose, abayigize ubu bazopfa bose, mugabo izogumaho kubera ko ku mwaka twe turakira abana bashasha kandi ntitwakira umwe kamwe twe turakira nk'abantu barenga nka 50 ku mwaka tukabazana muri club. Bivana n'imyaka. Oya nta myaka tuvuga. None wumva nje mfise 40 mba mfise gusa turababwira ko dushaka abantu baza gutamba. Mumba wa 40 wenyene arumva ko atashobora gutamba kumbure nimba atatamvye kera sibinaza dusanga twarose kategori y'abana bari hagati y'imyaka 13 na 22 gutyo. Iyo niyo kategori turonka. Urumva yuko club idashobora kuzimangana. Okay. Urumva mugabo nta mugwi mufise w'abana batoya bafate hari abo usanga bafise abana bari mu 10 ans, imigwi usanga ifise abana bari mu 10 ans kuduga. Mwebwe iwanyu uwo mugwi nta uri? Uyo mugwi sinovuga ngo urahari canke nta uhari. Urahari kuko nk'abo wavuze baba mama bafise abana. None abo bana bose baza uko atari bazosigara nisira hapo. Okay. Aster ndagushimira cyane kuba wacu, sinzi ko ari ico wovuga ntoba nakubajije no banibagiye, sinzi ko ari akajambo woshikiriza kugira ngo tuce turangiza. Jewe akajambo kamwe noshikiriza no kabwira mwebwe n'abandi mukora ibintu abandi mufise umwuga umwe kuri ibi bintu bijanye na culture. Murakwiye kuza murafata ni masije ajanye n'ukuntu culture yoteza imbere abantu kuko kuvuga amafaranga muri culture umengo ni ibintu mengo ni biterasoni, mengo ni tabu, menga culture wivuze ko yo kwinjiza amafaranga umenga ugira udandaza karanga ugira igurene. Je nisunga iki Bible hajya abantu baronka amatarenta. Sinzi ukubona irya passage abantu barose amatarenta, umwe yarose n'imbarane undi atatu undi imwe ni imwe undi abiri undi atatu. Warose atatu yaragira dandaza arazivyaza umusaruro. Itarenta zita itarenta mu gifaransa si talent. Ni talent. Ni ngabire. Hajya itarenta ni talent ni talent. Okay. No urasoma na Bible yo mu gifaransa ni talent. Okay. Azivyaza umusaruro arunguka inshuro zibiri. Nuwa zibiri vyagenze uko nyene. Uwimwe aca arayitora arayinyegeza arayibika. Databuja rero agarutse babandi baramuhati twarungutse vyagenze gutya. Uwimwe nawe aravuga ati ndazi ko uhambara nase ko no hava mpomba. Mbega igihugu cy'u Burundi twa turinde muri abo batatu. Yani question mark. Ikibazo tuhereje ko. Murakoze cyane baze yuko umwe wese ikibazo Aster avuze muracumvise, nibaza yuko muzogira ico mucishe mu commentaire canke tuzoronka ico. Donc nkuko nyene wari kurabivuga umunsi umwe umuntu azobikora ko sujet atumire abanyakaranga batandukanye kugira ngo turabe yuko umuntu yogerageza kuraba uko bavyumva n'ingene umuntu yogerageza kubitorera inyisho. Ndagushimiye cyane rero kuba baje. Murakoze nanje shimire ikimenyesha makuru canyu ko gikora kugira ngo akaranga ku Burundi gatera imbere. Okay.
okay murakoze yego murakoze cyane mwe mwese mwatwumvirije tubandanya tubifuriza umunsi mwiza umwe wese bivanye n'ahari yego n'amasaha yo bagezeko hama mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu sawa